Kwenye mapambano, kwenye mapambano. Amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba Kodi Empire mu bimwe mudukurikirana muri mu mpande z'isi. Nongeye kubaramutsa ndabaha nikaze muri kino gano cyacu ca Gatondo. Turigenekezo rya gatanu kwezi no kwindwi uno mwaka 2020 na gatandatu. Abenshi barakeneye kumenya ukuri kw'ibiko birabera ku mirongo y'urugamba. Abenshi murakeneye kumenya SK.0 iri mu maboko yande ubu tuvugana. Ndibaza mwabonye akareresi tamwe bacishijamwe namwe mu mareresi ariko aragenda cicikana canke agenda herekanwa kumbangukana umenyi yerekana neza yuko inyeshamba z'u Rwanda hari ibice zagiye zirigarurira, ariko ukuri kose twamaze kuba tugusika ku meza y'ibganiro tugira tubashikirize kuri uno munsi ndetse muri kano gatondo, aho tuza kuba n'umutumire adasanzwe abasesangurire ibijanye na .0 ndetse ababwire na .0 maginga yatuvugana abantu bariko barayikontrola ijana kwijana. Sivyo gusa tuza kuganira muri kino ganiro ku munsi wese twarabahaye ikiganiro tubabwira neza yuko igihugu cy'u Rwanda kiko kirasoga cyane kiko kirategura umugambi musho wo gutera igihugu cy'u Burundi, ndetse bitarenga igenekerezo rya 15 kuno kwezi turimo, ndetse ibitero bikaba byatanga gutegurwa, ndetse amakuru yizewe nuko abatari bake mu basirikare b'u Rwanda bagomba kwifashishwa gutera igihugu cy'u Burundi avaro kenze nuko bamaze kuba begeranirizwa muri kambi ya gisirikare y'Icangogo mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo bitangure batere igihugu cy'u Burundi. Mu majambo make twavuze neza yuko igihugu cy'u Rwanda kiragomba kuza muri profile ya Lady Tabara kugira ngo gishobore kuza guhungabanya no gutera igihugu cy'u Burundi ibitero. Novuga yuko byamaze kuba biteguwe, ariko rero twagiye tubabwire neza yuko kino kiganiro umusesanguzi yamaze kuba agisesangura mu buryo bukomeye, ndetse atubwire uko ibintu bimeze nuko byifashe muri rusange. Ariko imbere yuko twinjira mu busesanguzi bakoze n'umusesanguzi kubijanye n'izo point zigera kuri zibiri gusa dushoboye kuganira, ariko turabire hamwe eske igihugu cy'u Rwanda kwinjira muri profile ya Lady Tabara mu gihugu cy'u Burundi muri baza neza yuko baje muri profile ya Lady Tabara kubera iki. Ariko ico bomenya neza nuko ukuri kwamaze kuja ahabona yuko ari igihugu cy'u Rwanda kigomba kugirane kugaba ibitero ku gihugu cy'u Burundi. Ibi byavuzwe igihe kinini, ibi byavuzwe haci imyaka canke imisi itari mike biravugwa, ndetse ugeza yaho Son Excellence General Major Evariste Ndayishimiye agira ica bivuze ko ibi muca mubimenya mu misi irenganye, aho yagiye avuga ati turabizi neza yuko igihugu cy'u Rwanda kitaryamye, turabizi neza yuko umwasi wacu adasinziri na bukebwe, ariko Burundi bugona bukanura ico gusa bazokwenda ko no gutera igihugu cy'u Burundi. Ku munsi wa hirya yejo abatari bake barabonye indege mu gihugu cy'u Burundi, ndetse bivuga yuko harimo n'amadrone biriko biratembera hejuru y'igihugu cy'u Burundi. Nta wuzi gituma izo ndege zoba zarahagurukijwe, nyamba ko ari kugira ngo zisusurutswe, nta wamenya na ryo mubona neza yuko ibyuma byo mu biko bwa gisirikare babikorera entretien, ariko nka drone canke nk'indege kugira entretien cyangwa kuyishusha no kuba yiduza mu kirere. Ariko rero mu nkunde tubane muri kiganiro kigufi cyane, mu nkundire duce dusangira kano kajambo kagufi cyane k'amasegonda 20 kavuzwe n'umuhisi nyakwigendera wahoze arongoye igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi Petero Nkurunziza. Ndazi neza yuko batari bake muza kumvira byishama. Twinjirane mu kiganiro, tunzirane subscribe kwa tarabikora, twinjane na like ndetse na commentaire kugira ngo utubwire uko wakiriye kino kiganiro. Narijye ubona neza ko ari kiganiro tuba twakoresheje ubwitange budasanzwe, ndetse tukaba amasaha ya gatondo abatari bake mutaraja ku mirimo kugira ngo mushobore kugenda mwumvirije amakuru agahita abariko aravuga ku mirongo y'urugamba. Rero wakoze subscribe, warakoze cyane ngaha kuri Kodi Empire, niwe nyine uzo kwamuronka amakuru ariko igihe kandi amakuru yizewe atanandi hano na hamwe uzigera uyasanga. Ariko twari tumaze imisi tubabwira ibijanye na hokiritema ya Lady Tabara
kubatumirira abarundi bose ko bokwijoyininga muri ritabara cyane abagomba kugwanira guhabuza igihugu nubwo twabuze ivyo bahabuze ivyo ari byo ariko ayo makuru yaragiye aracicikana ko yaragiye aravugwa ahagiye hatandukanye mu nkundire dukurikirane kano ka video gato cyane kano ka video katarambiranye cyane kasowe na Son Excellence wahoze ari umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi yakwigendera Petero Nkurunziza hama umusesanguzi acha twinjira mu kiganiro cyacu kugira ngo dushobore kumenya ibiko biraba ngaha ku mirongo y'urugamba najya mubona neza yuko bitari bike byabaye akayobera bahinga intumva izibura ariko twozisaba kutigereza kuko bizobagora kuronka aho bamenera wa wundi ati ngerageze wagerageze yaburanye rugironza ngo numwaba wase baragerageza turabi ariko sinzi ko bazokweregwa kuko ngo agapfa kaburiwe ni mpongo kandi ngo ifuku itazi agaheza ishora gatwe umushibuka dukeneye kumenya umuntu afise controle ya 0.0 ati nubwo biruko Corneille Nangawe yamaze gutangaza ko aribo bafise controle ya 0.0 atariko imbere yuko utubwira ibya 0.0 turagusavye ubanze utubwire ivyaya makuru ariko aravugwa ko u Rwanda imbere yuko hagera itariki 15 za kuno kwezi kwindwi yuko rugomba kuzoba rwateye Burundi nibaje ko nakubeshe Benita oya no kunyene kabisha sawa reka rero twinjire neza mu kiganiro abakunzi ba Bienfo badukurikirane mu bisanzwe mu Kirundi bavuga ngo umuswa umunga isuka usotera umumezo niko uyu mugani bawuca mu Kirundi donc umunga isuka usotera umuhini mu byukuri nyakwigendera wari umukuru w'igihugu cacu Petero Nkurunziza yaravuze amajambo aremereye ndetse na nyene icubahiro dufise kuri ubu ayo majambo aracayavuga nawe batubwiye ko dufise umubanyi mubi abarundi dufise umubanyi mubi kandi iyo umuntu afise umubanyi mubi burya nta kintu na kimwe ashobora kuba yokora kugira ngo ahindure ububi bw'umubanyi wiwe usibye gusa ko uriya mubanyi mubi wawe ubwe aba yifuza ko nawe we yoguhindura ukaba mubi nkawe sinzi ko hano hantu tuko turatahurana umuntu afise imico myiza umuntu afise imico myiza umuntu afise ingeso nziza akenshi bamuhanura kutagendana n'abanyengeso mbi kubera abantu bamaze kumogorera gukora ibibi ubwabo kwiyumvisha ko bava mu bibi ngo bahinduke birabagora cyane ahubwo icingenzi kuri bo nuko bakwega n'abajya baba bafise ingeso nziza bakabahindura bakagira ingeso mbi nkabo ibi rero nyene icubahiro Petero Nkurunziza nyakwigendera yarabitubwiye na Sogo na Samuragwa General Major nawe akomeza kubivuga abarundi twese dukuze kandi duciye ubwenge kuva CNDD FDD ija ku butegetsi twari tuzi neza yuko atari amahoro mu karere kubera ko ni wa mwana yavutse badashaka ndavuga CNDD FDD ni wa mwana bashatse gukorora inda yiwe bashaka no kugandagura umuvyeyi wiwe akimwibungenze biranka aravuka aza kuba nka ca giti gikurira mu babaji ndiko ndavuga CNDD FDD nimwibaze ngo nibindi ndiko ndavuga iki kibazo rero turimo hano mu karere k'ibiyaga binini nagomba ndabamenyeshe ko
ni ikibazo gishingiye ko mu Burundi hayoboye CNDD FDD ikaba yaranse guhinduka ngo igire imico mibi nk'iya FPR Inkotanyi, kuko CNDD FDD ubwayo yarashatse guhindura FPR Inkotanyi, yarashatse ko FPR Inkotanyi yoheba inzira zayo mbi, yova mu nzira zayo zigayitse. Par contre FPR Inkotanyi igakenera ahubwo guhindura CNDD FDD ngo aba ariyo iza kumera nka FPR Inkotanyi. Niyo mpamvu mvuze ni kuva igihe FPR Inkotanyi igaragaje ko idashobora kuva mu ngeso zabo mbi, mu nzira zabo mbi, ngo babe bocudikana CNDD FDD, nico gihe akarere kacu kare kagushigishana. Ahantu bazi ko turi kumwe Benita. Allo. Okay, tubandanye. Tukiri hano rero hariko havugwa amakuru yuko ngo FPR Inkotanyi bagomba kurasa Uburundi imbere yuko hagera igenekerezo rya 15 za kuno kwezi kwindwi. Aya makuru ariko arasakara cyane. Mu byukuri aya makuru ibitangazamakuru byinshi biriko birakorerako. Nahoze nkurikirana inkuru yakozwe na Major Robert avuga ko ngo Burundi bugiye gutegwa vuba cyane, ngo aho yasavye abanyarwanda b'umutima yuko ngo nka hamwe byoshika Uburundi bugategwa ngo bitegure kuzoja gutabara Uburundi. Major Robert amajambo yavuze aho mbere yavuze ngo ntituvuze ko abarundi ari abanyantege nke badashoboye kwigwanira. Ibi yavuze iyi nkuru mu byukuri Benita, kino kibazo Benita mbajije ni kibazo gihambaye cyane gose, ariko nzokibazanira mu buryo bwiramvuye ku munsi wejo. None nagiteguriye, ariko ko yakibajije reka ndagice ku masonga kugira ngo abo turi kumwe mu kiganiro umunsi mugira ico mu vyumvireho. Mu byukuri haraheze indwi zibiri mu gihugu cy'u Rwanda hariya Kigali no muri Kongo muri Goma hariko harabera amanama y'urutavanako rw'abarundi abanyarwanda bariko bashaka kwishira hamwe, nako baramaze kwishira hamwe kugira ngo barabe ko baza gukura amatwarire ya CNDD FDD. Byaravuzwe kenshi, byaravuzwe cyane, murabyibuka aho wanashaka hasohotse n'amajwi y'abari mu nama hariya mu Rwanda, inama bivuga ko yarimo na Godfrey Niyombare bategura kuza kuba borasa Burundi. Murabyibuka byaje gusubira inyuma gato bitewe nuko uburyo bagomba kubikoramwo bwaciye buja aheru, bituma babisubika. Byaramenyekanye biraja mu itangazamakuru cyane, biza gutuma mu byukuri abantu bamwe n'abandi bamenya ivy'umugambo ugayitse maze barabisubika. Ku batavyibuka no bamenyesha ko ari cyagihe hari hamaze iminsi hariko havugwa amajambo avugwa n'igihugu cy'u Rwanda yuko ngo Burundi bugomba gutera u Rwanda, ngo Burundi bwamaze kwitegura kuja gutera u Rwanda. Aya makuru murayibuka aho twaciye tubazanira inkuru zizewe zemeza ko bari bamaze guplanifia kuja kurasa abene gihugu bo mu Bugesera kugira ngo bace bavyagiriza igisirikare cy'u Burundi. Muvyibuke ko hariho n'abasirikare ba RDF bari bateguwe gutangwa ko ibimazi bitewe nuko
bamaze kugaragaza ko badashigikiye izi ntambara Kagame ariko arakora muri Kongo. So rero nuriya mugambi nyene baje noneho ugusubukura amazina y'abari kwisonga yabo turamaze kuyamenya. Uyu munsi ntande babwira mugabo mu kiganiro nzibashikiza ku munsi w'ejo nzobabwira byose mu buryo bweruye kabisa. Mwana shaka ndababwiye nahagiye habera amanama n'ababa bayarimwo. So rero baramaze gutegura, iyo muze baramaze gutegura ni FPR Inkotanyi baregeranije abarundi bose bahunze ku bwa politiki. Ku makuru mfise nuko bashobora kuza gutera Burundi mwana shaka batitwa M23 nako plutôt Red Tabara. Barashobora kuzotera Burundi batitwa Red Tabara, bazotera Burundi swat ku izina rya Red Tabara, ariko amahigwe menshi na yuko bariko bararondera irindi zina, kubera ko bafashe abari muri Red Tabara, bafata abari muri byo bise ngo ni Forebu, bafata n'iyindi mihari myinshi y'ubudumbidumbi yagiye yitokeza ngo ivuga ko igwanya leta y'u Burundi, maze barabashira hamwe bikavuga yuko bashobora guhindura izina. Kumbure ngigihe bazokora igitero ca mbere ku Burundi muzoca mwumva declaration y'urongoye uwo mugwi. Ariko rero ndashaka ibi bikorwa bigayitse biriko birategurirwa Kigali bagiye kwitirira yuko ari abarundi bariko baraga bitero ku Burundi, ari abarundi bariko barondera ndabivuge gute uburenganzira bwabo. Ndashaka tubihuze neza n'izi ntambara ziriko zirabera cyane cyane ku muvuduko muremure mu misozi miremire ya Fizi no mu misozi miremire ya Mwenga. Izi ntambara ngira ngo murabonye ko atandwi zibiri zimaze zitanguye umuvuduko muremure cyane gose. Nta n'indwi nimwe irahera hano mu misozi miremire ya Fizi no mu misozi miremire ya Mwenga intambara zihinduye isura. Bivuze ngo Kagame yararondeye ubundi bushobozi bwo kugira ngo noneho arabe ko ashobora gufata control y'imisozi miremire ya Fizi na Mwenga 100% bimworohere kuba yo destabiliza Uburundi. Ntabwo bikiragaseseshwa rumuri, biramaze kugaragara ko Ubufaransa bwiyemplitse mu buryo buri direct hano mu ntambara za Kongo. Biramaze kugaragara ko Polonye inyuma yo guha ibigwanisho Kagame nayo ubwayo yamuhaye abasirikare. Isirayeli nayo nyene niko kuko, ndetse na Ukraine. Ibi ni bihugu vyahaye inguvu Kagame hasi hejuru kugira ngo itariki 15 zize kugera yamaze guhindura ibintu. Za tariki Amerika yamubwira ko agomba kuba yavuye hano muri Kongo. Abantu muri hariya muri za Ngungu, abantu muri hariya muri za Rubaya, murazi amakuru ari ngahi wanyu. Muganirije bamwe n'abandi mu bafise umuheto bababwira ngo tubaye turajya karuhuko mu kurindira za tariki 15. Niko bariko baravuga hariya muri za Ngungu na za Rubaya. Ariko hano muri Minembwe Kagame yahashize inguvu nyinshi cyane kugira ngo arabe ko itariki 15 ziza kugera yamaze guhwanya igikorwa. Kubwa Kagame avuga ko aramutse afashe controle ya point zero, ibice 100%, baca babandanya gushika Baraka ndetse bagaruke Uvira. Ku bantu muri hariya muri Kamanyora ndazi ko mufisa makuru yihariye kuva kwigenekerezo rya gatatu hari ku munsi w'ejo hahise. Mwarabonye abasirikare benshi cyane bavuye mu gihugu cy'u Rwanda binjira aho muri Kamanyora. Ku makuru dufise aba basirikare barindiriye ko bagenzi babo mu misozi miremire
baheze igikorwa kugira ngo aba aribo baca binjira kurasa ku Burundi biyise ngo n'abarundi bariko bararondera ubwigenge bwabo. Amakuru nuku apanze. Ariko rero ku rundi ruhande turiko turabona iyi ni migabo n'imigambi y'umutezi. Inkware yo ibivuga ko iki? Inkware yo iriko irategwa yipanze gute, ihagaze gute? Mu busanzwe ndiko mbariza na Benita, ndanibaza ku ruhande rwa Benita, nkongera nkanabariza n'abako badukurikirana, kubera ko tuje kubabwira amakuru y'uri karatega, ntitubabwire n'uri karategwa ica bivuga ko ntaco twoba turiko turabwira abantu. Sinzi Benita yuko yoba ari karanyumva neza ahari kugira ngo tubandanye. Merci. Ndiko ndakumva. Ego, ndiko ndakumva. Duga. Ego. Kuko tubwiye amakuru y'umutetsi mugabo mutubwiye n'amakuru nawe y'uko arategwa donc intwari mugabo cyo nifuje kuko ari rero kutubwira amakuru y'intwari turakeneye kumenya eske aba tuba twitunze umwansi ni hazo habona cyane twitege ko ari ubundi ariko afasha utwa twibaza twebwe. Urakoze cyane Benita. Aho twiteze umwansi twitege ko ariho azozanana. Umwansi tumwiteze ga Ben. Simava nishura ikibazo ntatahuye neza. Umwansi uzanana henshi mugabo umwansi w'Uburundi arazi. Mubanyi mubi. Mubanyi mubi genshi. Kandi icyo ni nacyo kiganiro turiko ese ko ariko bumva amatanga bitangazamakuru bigiye bitandukanye yuko u Rwanda rushobora gutera Uburundi babisiguriye. Tukeneye kumenya ati aho twiteze umwanzi ntihazozanana cyane hariho ngo nkuko babidusiguriye azozanana mu bundi buryo. Mu bisanzwe Benita na rimwe giye kwivuga kandi bisubiremo, ubushaka gutera Uburundi ariko arondera inguvu mu misozi miremire ya Fizi na Mwenga, ndavuga za Minembwe za Point Zero, niho ariko ararondera inguvu. Kubera amaze kuronka inguvu hariya bizomworohera guca akoroka za Uvira na hehe, hamaronke ingene yinjiza inkozi z'ikibi ntivyitwe ko binjiriye iwiwe. Sinzi ko ntahura, ntakenera ko abantu bamenya ko yinjiye ava mu Rwanda, kandi nkamwe n'iryo kosa yo rikora yozogicuza. Akenera gucira umwansi w'Uburundi inzira muri Kongo, ariko yibagiye ijambo nyene icubahiro yavuze yuko uwuzokunda Bujumbura aciye Uvira yuko nabwo tuzokunda Kigali duciye mu Kirundo. Yego cyane. Urakoze cyane musanzwe tukora kwa ntubiye. Ego. Impamvu yitinde cyane. Wowe kutugira amakuru y'ukuntu perezida w'Ubufaransa niambere abasuda babo bagize iki? Perezida Karasa mubwirije ko Tshisekedi. Yego, ni perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron. Yego cyane. Nibona niyumvire no bazo teste aho tuteze umwansi mutwo sangagananye kubera yuko deja amaze kubona Tshisekedi amaze kumwimagira sudabiwe ashobora kuvuga igihe kiratuma Tshisekedi agira amanyama mu Burundi, reka nje gutemanga mu Burundi hama turabe amanyama Tshisekedi uko hagarara. Bene oya, turamaze kumenya umwansi w'akarere, sivyo? Umwansi w'akarere Rwanda byinshi mugabo wumve ngo twebwe tubona ugaragaye, apana bajya bambaye ijya shati, niwe tubona.
nibyo nuko nshaka abantu batahura kuba tubabwiye muri ubwo buryo abantu twaba tuko turabakomplika cyane ntabyo botahura byo bari ibintu bisaba ama explication maremare cyane gose ibi bigomba gusa ndiko ndabisanisha na ndumva bisigurira byo muri Afrika y'Epfo bijya byatahuye abantu bake cyane bijya byatahuye abantu bake cyane cyo gituma nanse ko niyo munsi nabakomplika nzoza nkora ikiganiro cyihariye kuri donc zo kwerekana inzira nk'izo abansi b'igihugu bariko baracamwe bariko barakoreramo niba cyane ubwo rero bashaka kutubwira amakuru y'umutekano nawe y'intwari amakuru y'intwari ni ikibazo babajije ngo ninde afise contrôle ya point zero sinzi kuri kuranyumva ndakumva cyane so mu bisanzwe gushika magingo aya abantu baracibaza ngo ninde afise contrôle ya point zero mu by'ukuri nubwo ibitangazamakuru byo mu Rwanda nubwo ibitangazamakuru bikora propaganda ya M23 nubwo wanashaka n'abarongozi ba M23 bariko bavuga ko ari bo bafise contrôle ya point zero c'est faux et archi faux ukuri nukuhe kuva mu gatondo muri point zero hiriwe hariko harategwa imijugunjugu y'amakompra ça c'est sûr et c'est vrai hageze igihe cy'isaha 10:30 abariko bahatera amabombe ndavuga n'abazungu b'abafaransa bariko bakora kuri konte y'u Rwanda baca barahagarika gutera ayo makompra hariho agace gatoya abasirikare babo baciye binjiramwo ko muri point zero bagiye kuraba ingene ibikorwa biriwe barakoresha amabombe byagenze mwabantu mwe kuva igihe cy'isaha 11 point zero hari urusasu ruteye ubwoba kuva 17h zo ngaha Igitega muri point zero hari urusasu ruteye ubwoba coalition ya FARDC yirutse biteye ubwoba yiruka ko abasirikare bo muri Twimareho Red Tabara RDF na M23 bari bavogereye kano gace ka point zero aya niyo makuru ari sûr yo muri point zero biratangaje rero kubona Corneille Nangaa aza ngaha kandika ko niwo afise contrôle ya point zero depuis ka Corneille Nangaa avugira igisirikare cyabo katavuze ko bafise contrôle ya Minembwe katavuze ko bafise contrôle ya Mikenke uyu munsi agacavuga ko bafise contrôle ya point zero mwabantu mwe ni mwirinde ivyo bitangazamakuru bikora propaganda ni mwirinde ivyo bitangazamakuru bibabesha pendant la journée ama wifi muri point zero yiriwe azimije bari bayakase abasirikare bari muri point zero batanguye gukomunika inyuma ya 17h aho ama wifi asuye kuronkera basuye kuyakiriza ya ibi rero nivyo biri muri point zero aha rero cangaruka ngirani ku kibazo Benite yarambajije ati none imikenyuro y'inkware yoyo imeze gute nagomba ndabamenyeshe yuko ntabwo FARDC iteze gutanga Kongo ngo nuko bariko barayirasa hasi no hejuru wapi kabisa babarasi mistatu successive ndazi ko nabo bivyukiranya ibi niko bimeze iyi mikino murayimenyereye barafashe uvira barayivamo Plane yarusizi barayivuyemo nubwo uyu munsi baturitse urutoki bavuga ngo bagomba gukora ibishoboka le 15 igere n'u Burundi bamaze kuburasa bagomba kudestabiliza u Burundi kuburasa aho barabizi ko bitoshoboka bagomba kudestabiliza u Burundi kubera ko babonye ko FDNB yababereye ibamba yababujije gushika ku migabo n'imigambi yabo muri Kongo basanze barihenze kuvogera Kongo badafise u Burundi ni bimwe nababwira yuko
FPR Inkotanyi yashatse kurema umutima mubi muri CNDD FDD ngo ibafashe kujya kudeturiza Congo, barabangira. Par contre CNDD FDD yo ihamagarira Inkotanyi kuva muri Congo. Ibi byaciye bituma rero ko CNDD FDD yankiye amabwire ya FPR Inkotanyi, baciye baba abansi gushika ubu. Sinibaza ko hazogeraho CNDD FDD izongera guhuriza na FPR Inkotanyi, sindavyibaza. Voilà même que FPR Inkotanyi iriko irakora ibishoboka kugira ngo irabe ko yotembagaza CNDD FDD ku butegetsi, ishira mu Burundi umutegetsi bifuza yobanogera. Aya manama ya hato na hato bamaze imisi bariko barakora nta kindi agamije. Ngira ngo mwari mumaze n'imisi mubona insore nta magara zifise vraiment, nta magara pe. Sinzi niba ari ngo bari bamaze imisi bakituga muri formation, sinzi ntabyo nzi. Bamaze imisi berekana insore ngo biteguye kuza kugwana mu Burundi, ngo nabiteguye kuza kubohoza Burundi, ngo nabiteguye kuza kurasa Burundi. Ni hatari. So rero point zero nta M23 irayifata, nta twigwaneho irayifata. Umugambi ugayitse wa FPR Inkotanyi wo gushaka gutera Uburundi ikazobesha ngo n'abarundi nka kujya beshe ngo M23 n'abakongomani, nuko upanze. Ariko nabahaye umuhango yuko ku munsi wejo nzowubaha neza mu buryo buramvuye kabisa, kandi ni nkuru maze umwe ariko ndategura muzoyishima. Sinzi benta yuko yo bakiri ku murongo yatahuye akanzigano canke nimba afise ikindari bubaze umwanya nigwiwe. Ego, merci beaucoup Msanzi. Kubiye nifuza kugaruka kwabo wetu. Tubijua ko nabukiye mu turi kumwe twose mwinshi. Yes. Yes, tutashimira abanyi natwe batumvise. Ndishinda nawe ndabikigana. Merci beaucoup. Kumbure reka ndabe ko nosoma commentaire imwe canke zibiri hama duce tugira turangiza ikiganiro cyacu. Abaturamukije mwese ndabaramukije, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Uyu ati uyu munsi ni jewe ntanguye ikiganiro, komera cyane inshuti yacu TK Zambia aduhaye ikaze, merci beaucoup. Eric ati nabaramukije basesanguzi, karibu mutubwire ibya point zero na Mikenke na Centre Minembwe. Turakumva neza musesanguzi, ngo ninde ari muri point zero? Nitwigwaneho 100%, yewe ni ruhande rwaho bahigaruriye. Inshuti yanje, aya n'amakuru ya propaganda, n'amakuru y'ibihuha. Uyu nabagize ati ngo bamenye ico gukora, abahutu twoba tumaze guhumuka. Ni ikibazo abajije. Uyu yagize ati BINFO waje hageze, bandanya utosora ifuku yo hakurya ya Kanyaru, na cyane ko utosora ifuku yamiza akatse mu ntoki. Inshuti yanje ndabizi. Mwiriwe neza umusesanguzi, mutubwire ngo gutariki 10 canke 17 Uburundi burategwa. Hari ikinyamakuru navyumbanye kiriko kirabwongira ngo nagize ico ndabivuga ko. Ndabahaye mwiriwe, turi kubakurikiranira hafi. Ndagomba ndabashimire ukuntu muduha amakuru y'ukuri, mukomere cyane, merci beaucoup. Amahoro musesanguzi dukunda twese. Mutubwire Minembwe
ni bande bayirimwo muri kano kanya. Hana nibyo ndiye kuva mu kiganiro. Uyagize ati komera musesanguzi byari byanse ariko ubu ni sawa. Hanyuma ndavye ibiganiro umaze iminsi udukorera Afrika irageramiwe na Kagame n'abambari biwe, ariko ndiziye ko General Major wacu azomusubiza hasi na cane agize ati amashugwe na yanyu uno musi mwakoze cyane. Hama mu bihe nk'ibi nukwirinda cyane kwizera ibinyamakuru byaho hakurya kuko ni propaganda bama bashira imbere ya byose. Merci beaucoup. Uyu agize ati .0 na mikenke tube tuvugana ukuri ngaha ifiswe na M23 ariko birashobora guhinduka kuko urugamba ni nk'umupira. Aha ntabwo tuguza ko nshuti yanje. Uyu agize ati u Rwanda rwarapfuye rugenda ntibotweruka gutera Burundi gusa nibabikora bazoba bagiye kuva ku butegetsi. Uyu agize ati musesanguzi ukomere cyane ubundi naho Kagame yavuze ko azopfa gwana ahageze rero nugutanguza intambara y'akarere kuko natabikora uko bizotuma rero FPR isenyuka hama iryozwe amabi bakoze nk'ubwicanyi. Merci beaucoup. Uyu agize ati hama ikiganiro Robert yakoze avuga ko itariki 7 z'ukwezi rutabara izotera Burundi, ubivuga ko iki twayavuze. Uyu agize ati humuriza abasesanguzi turabemera cyane ariko ihonyabwoko ry'ababantu rirabandanya cyane bucece muri Kongo bikozwe na Red Tabara, RDF hamwe na M23. Kagome azohemuka amaze abo abesha kwagwanira naho shwi. Ça c'est vrai. Azohemuka bamaze pe. Oyi komante nisomeka neza. Yaranse olala. Witwa Iyamuremye Emmanuel Keskiladi mbonye komante bakwa cyavuze ntabyo mbona. Uyu agize ati jewe ico mbona nuko Kaga yofata Kongo niba intambara yoba bitangiye birigwa bavuga genocide mu Rwanda ko kwibuka gatano kuko olala. Turabakunda cyane mutubwira iby'akarere na temba nkuyoze bacu. Mwiriwe basesanguzi none Minembwe centre irimwo bande iracarimwo intambara Minembwe centre. Merci beaucoup
Pour vos infos, Sister Benita, are you a journalist yourself? Ikaze amajije, Musesanguzi azi amateka menshi y'inkotanyi, Imana ikuzigame. Merci beaucoup. Muntunge gato, ubu ndanezerewe kubona musigaye mukorana ibiganiro na Kodi Empire. Merci. Kagame shetani kagome abandanya abiba ugwamfu mu buro. Uyu nawe ati FARDC n'abayifasha urugamba nibakoreshe ibigwanisho n'ubuhinga byose bafise kubure Minembwe na Rubaya. Uyavuze ngo reka kubesha Ponzero bayifashe ejo n'abavuga ko bayifashe bo nyine bitangaje ko yafashe umunsi mugabo we urumva ko kubwayo bayifashe ejo. Izi propaganda zanyu ntabwo jewe nzoza ndazikorerako. Commentaire ya nyuma ni yakini ivuga ngo nukuri Kagame intambara ayigwana kwinshi, ingorane nuko agwana yihisha mu bamenyesha makuru ube. Hari dokumentere gize ngo Musesanguzi jewe ndakwemera iyo nkubuze ca nsimbira kwa Nyamuhombeza nimwe mutanga amakuru y'ukuri. So reka ndabashimire mwebwe tubanye muri kino kiganiro. Mukomeze kugira weekend nziza, mukomeze kugira aho muba mubaho. Mwirinde propaganda zo hakurya y'akanyaro. Kazoza iratubikiye vyinshi kandi niwo mucamanza ukuri. So ciao ciao. Ubuvuzi kama Good Life ikorana na Agevu mu Burundi irabahaye ikaze mwivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de l'Icona, numero 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34 canke mu twakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu. Woba wifuza kuja gukorera hanze y'igihugu na cane cane Dubai? Hariho benshi tumaze kwifashamo. Akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera no gukurikira: ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security. Hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabeyi katavuna. Dusange muri Mairie de la Ville, bureau numéro 6, canke mu twakure kuri plus 971 50 88 13 005 canke plus 257 79 90 29 73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cane, hasigaye amahitamo yawe.